Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nguhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe ikaze nanakwipfuriza kugira ijoro ryiza, ndetse nawe uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura no kugira ijoro ryiza. Ngaha kuri ino mboneshakure tukaba tukugezako amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'imibano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha nyene tukayagushikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Inama nkenguzamateka yaraye yemeje buramatari mushasha wa Ngozi Desire Minani, abamuzi bakaba batangaye. Ikurwa rya Emmanuel Nahconsanze yahora arongoye intara ya Ngozi ntawe ryatangaje kuva Perezida Ndayishimiye amwagirije ko ari umuvyeyi w'igito. Iminsi ya Emmanuel Nahconsanze mu burongozi bw'intara yari iharuye ku ntoke. Emmanuel Nahconsanze akaba azize ko atashoboye kugaburira neza abanyagihugu b'intara yiwe agasukari kabonetse muri Mukakaro. Ndabibutse ko buramatari yari yisiguye avuga ko Sosumo yamuhaye amatoni 15 gusa, mu gihe intara ya Ngozi ikenera amatoni 210 y'isukari ku kwezi. Ni ukuvuga ko yari yahawe 7% y'isukari ikenewe. Perezida Ndayishimiye yamwishuye ko n'utwo duke yari kumenya kudusangiza intara yose. None uwumusubiriye we azwi gute? Minani Desire azwi mu manyanga menshi. Turavye urubuga rwa Facebook yakoresha hagati y'umwaka w'ibihumbi 2014 n'umwaka w'ibihumbi 2017, dusanga Desire Minani hari umuntu atangaje. Hamwe ahamagarira abagabo bafise inda nini ko bomwandikira akabaha umuti. Ahandi avuga ko atanga inyigisho ku bakenyezi z'ingene borangura neza amabanga y'abubatse. Hari ivyo avuga boca baronka batari bafise. Hari ivyo avuga boca baronka batari bafise. Ibi ni ibintu bikunze kwandikwa n'abafungakiwani ku mbuga ngurukanabumenyi. Abamuzi bo batwandikiye ko batangaye cane bumvise ari we agenywe mu ntumbero yo kurwanya ubusuma mu ntara ya Ngozi. Bamwe bavuze ko bamuzi muri Burarudi aho yoba yatwara igisata c'inzoga zishorwa hanze, aho bavuga ko yoba yarirukanywe yagirizwa ubunyonyezi bukomeye. Inyuma yaho avuga ko yashinze ibitaro yise Polyclinique Murengeza mu ntara ya Bubanza. Bamwe mu bakozi yakoresha bavuga ko yamaze umwaka atabahemba kugeza aho batabakomoka, ibitaro bigasa n'ivyugaye. Muri ivyo bitaro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwaramwatse igisata ca soins maternelle et infantile inyuma yo kumufata yanditse ko hari umugabo yavyaye amahasa. Abakozi bakaba bavuga ko yari afise ingeso yo kurwiza ibitigiri vy'abibarutse batabayeho kugira ngo aronke amafaranga menshi yatangwa na leta agenewe abakenyezi bibaruka no kuvura abana batarakwiza imyaka 5. Aho rero niho yoba yararengeje urugero yandika amazina y'abagabo bibarutse. Ubushikiranganji buca burafuta ico gisata muri Polyclinique Murengeza. Abandi bavuze ko bamuzi muri sosiyete Ngoma Igitega, aho yoba yaheruka kwirukanwa yagirizwa ubundi bunyonyezi. Urwango rudasanzwe ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku rubuga rwe rwa Facebook, Minani Desire haboneka nk'umwansi adasanzwe w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abaharanira agateka ka zina muntu. Gukoresha amazina atuka indongozi z'imigambwe
be n'iz'amashirahamwe yigenga gukwiragiza ibicapo vyerekana izo ndongozi zimanitse ku mugozi ndetse n'ibindi vyinshi bityoza abatashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ni zimwe mu nyandiko zagaruka kenshi ku rubuga rwiwe. None umuntu afise inyifato nk'izo arabereye gutwara intara aho azoba ajejwe gutunganiriza abanyagihugu bose adatandukanije aba CNDD FDD n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Desire Minani arashobora gukora propagande y'ubutegetsi ariko ikibanza gisaba gutunganiriza bose ntikimubereye. Bigenda gute ngo umuntu avugwa mu manyanga nk'ayo yose azezwe kurongora intara? Buramatari ni umutegetsi akomeye cane mu gihugu, hakwiye kuba umushingantahe canke umupfasoni nta makemwa, kandi si intungane Uburundi bubuze. Tubajije ingene Minani Desire yageze mu kibanza nk'ico, inyishu yabaye arafise ibintu bikomeye yokorana n'umupfasoni w'umutegetsi wo hejuru cane, arazwi cane kandi ko arazwi cane n'abakomeye yafashije gukora amajustifikatif kugira hasorwe amafaranga y'ibintu bishobora kuba bitakozwe. Asanzwe hari umuhinga mu bijanye n'ubutunzi kandi arazi rwose gukoresha imashini nyabwonko. Ntidushimye kwandika uyu mupfasoni batubwiye n'ivyo bakorana, ntidushimye kandi kwandika n'abo bategetsi bo hejuru cane bavugwa. Ntituzi uko abategetsi bakomeye batorwa mu Burundi, ntituzi ingene inama nkenguzamateka yiga amadosiye y'abagenwa mu nzego zikomeye, ariko kugena uwanditse ko abagabo bibarutse mu bitaro vyiwe akaba ari we asubirira uwuvugwa ko atashoboye gutanga neza isukari nkeya bamuhaye biragoye gutahura. Ntaho tuba tuvuye, ntaho tuba tugiye. Bishobora gusa na wa mugani wo kwirukana umugore yonona igitanda ukazana uwumurusha. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Bururi umucamanza wa sentare y'intango apfunzwe yagirizwa guhindura impapuro. Aremberi Nkunzimana umucamanza wa sentare y'intango ya Mugamba mu ntara ya Bururi, ni ukuvuga ko ari mu bumanuko bw'Uburundi, hapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bururi. Amasoko mu butungane amenyesha ko yahagaritswe ku munsi wa gatanu uheze ku itegeko ry'umushikirizamanza mukuru wa sentare y'iyungurizo ya Bururi, akaba akurikiranwa ku caha co guhindura impapuro. Ku bw'ayo masoko nyene mu butungane, uwo mucamanza yoba yarakoresheje ikopi itariyo mw'ishirwa mu ngiro ry'urubanza rwaciwe na sentare y'intango ya Mugamba aho akorera. Kuri uyu wa 25 Nyakanga, umwanditsi wa sentare y'iyungururizo ya Bururi yikekwa ko kuba yarafashije uwo mucamanza kuronka iyo kopi yarumvirijwe na parake yegamiye sentare y'iyungururizo ya Bururi. Amasoko mu butungane i Bururi akaba amenyesha ko abacamanza batatu bo muri sentare y'intango ya Mugamba bari mw'ishirwa mu ngiro ry'urwo rubanza nabo nyene barengukishijwe kugira ngo bumvirizwe na parake y'igihugu yegamiye sentare y'iyungururizo ya Bururi. Aremberi Nkunzimana akaba abaye umucamanza wa kane apfunzwe mu ntara ya Bururi mu mezi atarenga abiri. Abandi bacamanza batatu bo muri sentare nkuru y'intara ya Bururi barapfungiwe muri iryo bohero rikuru. Nayo kandi womenya ko The Ben ariko agira ati nakuze abanyeshuri twigana banyita Big Fizzo kubera nakunda gusubiramwo indirimbo ziwe mu biteramo vyo kw'ishuri. Nayo Satibe wewe nkunda indirimbo ziwe kubi. Mu gihe umuririmbyi wo mu gihugu c'u Rwanda Mugisha Benjamin azwi nka The Ben yahuriye mu kiganiro kimwe na bagenzi we bo mu gihugu c'u Burundi haribo Big Fizzo ndetse na Satibe, cariko kibera ku nsamirizi Buja FM kuri uyu wa 29 Nyakanga 2023. Uwo muririmbyi yamenyesheje ko hatangazwa n'ingene umuririmbyi Big Fizzo ashaka kumwubaha kandi nawe yarazi ko ari we yarakwiye kumwubaha kuko ari we yamwigishije kuririmba. Yagize ati ntababesheje we nakuze abanyeshuri twigana banyita Big Fizzo canke Kidumu kubera ukuntu nakunda indirimbo zabo nka Niwamenyera ya Big Fizzo hamwe na Yaramenje ya Kidumu nkama ndazisubiramwo mu biteramo vyose vyabera kw'ishure. Rero ndatangara ingene Big Fizzo duhuye ashaka kunyubaha kandi nari nzi ko ari jewe nari kumwubaha, ariko ni vyiza kubahana. Big Fizzo rero ngo ni amashimwe menshi cane kubona hari abantu binjiye mu vyo kuririmba babanje kumurabirako
kubwiwe ngo ni amateka ku gihugu kuko naho atazoba hakiriho hariho abazovuga bati twatanguye kuririmba tubyigishijwe n'umurundi. Nayo umuririmbyi Sati B we yishimira kubona umuntu nka The Ben akurikirana indirimbo zabo, ivyo bikamutera intege hamwe n'abandi baririmbyi. Mwomenya ko abo baririmbyi bose uko ari batatu bazohurira mu gitaramo kimwe kuri uwa mbere Gitugutu 2023 categuwe n'ishirahamwe Now Now Company kuri Messe des Officiers mu gisagara ca Bujumbura. Ese aya majambo ya The Ben muyakiriye gute?